iyo umuntu atazi icari yifata uko atari. Utazi inkomezi ufise ntazukoresha, utazi uburenganzira ufise ntabwo ukoresha. Umufasha kugira ngo abe uw'ikimazi birasaba yuko ubwa mbere abimenya yuko ari uw'ikimazi. Utiyizi wifata uko utari. Kandi ico kintu nagiye gusanga abamama benshi barisuzugura, ariko turaba ikimazi inka kujya kumukubuzo umenya akamaro kawo ubuzi. N'umugabo aza kumenya ko waruwe ikimazi kininiya cyane iyakubuze. Oya ni mu birabire ku bagabo iyo bapfakaye baragira ingorane nyinshi cyane. Mwebwe mushaka kurondera ibintu by'inguvu byo kubaka ama etage, banza umenye kuri uw'ikimazi kubera umenye ibikwiye gutekwa ibyo ari byo. Nico gituma babarundi bavuze ngo umukenyezi ni maboko igihumbi. Amaboko agura imbugita, amaboko agura umukubuzo, amaboko agura indobo, agura isahani, azana ibiharage bagateka, agura ibijumbu bagateka, azana ibitoke bagateka. Maboko igihumbi. Nimuze tureke bimwe bikomeye dufatire kuri ivyo bitoye. Mukenyezi uw'ikimazi kinini ya cyane. Umugabo yapfakaye naha atozana uwundi abaho mu bibazo, mu nyuma karatinda bigacangana. Acanganijwe n'ibiharage byo guteka, acanganijwe nuko bamusavye ngo itomati zigugwa amajana 3. Ejo undi numvise umugabo babwiye ati twashaka kugura itomati zigugwa ngamata. Ibitomati by'amajana 3 byose kubera iki wa wundi amufasha adahari. Iyo utiyizi wifata uko utari. Ndabinginze tumenye ko turabe kimazi kinini tubihagararemwo. Mu yandi majambo umukenyezi ategezwa kumenya inshingano ziwe. Umukenyezi atazi inshingano ziwe ni ngorane, ni bibazo mu miryango. Burya hariho ingo ziriko zirasambuka uyu munsi kuko umukenyezi atazi inshingano ziwe. Umukenyezi atazi inshingano ziwe aza gukora ivy'umugabo canke n'ivyo yaragejwe gukora ntabikore. Abatazi inshingano zabo umugabo aja muri vile uzunzaniye n'umukubuzo, niwa cyajya ku kansoko umitanire n'uduhwi, niwa simba muri vile je ntakanyu uze kungurira igikoropesho. Umenye inshingano zawe. Abagabo barafise inshingano zabo, ariko abakenyezi dufise inshingano zacu kandi nitwebwe ari nyinshi. Tubimenye hanyuma tubihagararemo.